nzokuja imbere ibikomeye nzovyorosha uhumure nije zo gukiza imyami y'umwansi nturanduka umutima wawe nije mutabazi wawe ntabwo nzogutererana ibintu birigwa antuka birigwa nagiriwe amahirwe ngenda mu muryango nsanga nabaririmbye hafi ya bose urumva yuko narisanze ntabwo byangoye cyane kuko nasanze umugabo aririmba nanje ndabihitiramwo nipfuza kugira ahantu hashimishije nkakora umurimo w'Imana ubutumwa bukagira kure cyane hashoboka nanje nkaba noshobora kumenyekana hirya no hino mu makungu. Umunsi umwe rero uheze ushize hanze indirimbo yawe wise Gidiyoni. Ni indirimbo iri kuvugisha abantu benshi bambwira ko bayikunze ko iri kubafasha naje ubwanje n'indirimbo yafashije cyane kuko ni indirimbo iremesha abantu. Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, meze neza cyane nakira bashasha kuri chaîne yacu namenye ko mugwa mwiyongera kandi ni byiza turabikunda cyane. Ndabibutsa kugira s'abonner, muraza kundekera like and comment. Commentaire zanyu ziratwubaka cyane kuko nizo zitubwira ibyo twokora mu iminsi. Ibyo turiko turakora byose twiko mwabitubwiye. So murumva yuko ari kirumara commentaire zanyu. C'est Nina merveille rero ndagarutse kuyaga ndawe kibigenda babwire ibintu bigiye bitandukanye kandi murabona ko ntari umwe ndi kumwe sinzi ngo numwigeme sinzi no mukenyezi I don't know ariko byose araza kubitubwira. Reka rero ndamuhe ikaze ariko imbere ko ndamuha ikaze mu nkundire ndabibutse partage ko ikindi ndayibagiye ikiganiro wagikunze ntucisangize kihereza abandi tse turagira umutima mwiza ariza sibyo none kwa kundi nyene turazi ko mukunda kubikurikiza kandi turabashimira cyane kuko ibituma tubona yuko muri ko murabikurikiza nuko benshi baguma baza. So reka nakire rero umutumire wanje turamutse yongere aramutse n'abakunzi bayaga nawe TV kandi cyane. Murakoze cyane ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV amahoro y'Imana bane namwe ku kazina nitwa Gisele NISHIMWE mvuka mu ntara ya Cibitoki hama ndubatse. Okay, nako ndashaka kumva umuntu ndashaka kwita umukenyezi. So ndashaka kwita umukenyezi mumva ko babwiye ati amahoro y'Imana bane namwe kantu ntakunda kubabwira jewe arakababwiye. So nizako kino gigare muza gukunda rero cyane. Gisele ni umuntu kiye ego twumvise ko wubatse. Gisele mu buzima busanzwe tukumenyere kuki Gisele? Gisele ni umurundikazi w'umuririmbyikazi indirimbo mpimbazamana. Urimba indirimbo mpimbazamana ivyo bintu wabitanguye gutegaye twe biratunane tuvuga ati nta matara dufise wewe iyo mpano wowe wayibonye gute kuyifise canke niyo wakreye muri wowe canke nikavukire by'ukuntu imarasonere. Okay, iyi mpano ni impano nakuze nkunda cyane kuko kera narimba muri kohare y'abana akura ndirimba mu nyuma abari hejuru yacu nk'ugwaruka barambwira ati ngwino uririmbe mwiyugwaruka kumbure bumvise ntisi impano yo kuririmba hama mbikuriramo ndabikunda nabo muri kohare bakanshira imbere kujya baba bavuga ati uyu muntu afise impano murare ndabikunda cyane gushika aho nanje menyeye maze gukura ndavuga ati gabundi nanje ndafise impano yo kuririmba tireka ndayikoresha. By the way kwiko utagomye uririmba muri eglise ukavuga ati areka nanje nsohora indirimbo niki kiwumva cakumotivye kigatuma wiyumvira nawe gusohora indirimbo yiwawe? Camotivye kuba novuga ati reka nsohora indirimbo yiwanje n'abantu bagiye bavuga ati ufise impano ingo hari umuproducer nagiye muri ko haravuga ati turashobora gukora akaririmbo numva ufise impano yo kuririmba turagakora.
izo ndirimbo nazishiraho ntabwo nazishira kuri YouTube cyangwa Facebook ko nari umwana ariko narazibika muri telefone muri memoire ya mu nyuma rero haza kubaho abandi bantu bambonye nyine ndi muri ayo makorale baravuga ati kabisa wewe impano yawe dushaka kugushigikira noneho uzuraririmba indirimbo zawe uratanguye kuririmba rero ni ibintu tuzi ko birusha kuba bivuga ko Gisele umuririmbyi kazi ariko ni ibintu nabonye ko birusha bifata umwanya ubigiyemo nturaba marié nivyo ubigiyemo nibaza utarubaka novuga yuko natanguye kubijamwo ariko sinari nabigiyemo neza cyane kuko nta nkingi nari mfise ishigikira ni ibintu nakora ni indirimbo nakora mvuga ati ndarose umuntu afasha ndagiye kuyikora gasanga araheze nk'umwaka ariko maze kuba marié niho naciye ndonka abanshigikira ca ndabijamwo neza nk'uko mubibona ubu ndabikora okay turumvise neza yuko ufise abantu bagufasha ndetse utavuga ngo urumva ngo nakangwa araje no munsi ngo aramfashije ngo undi ngo araje aramfashije urafise abantu bavuze ati ico iyo mpano yawe utegerezwa kuyizamura ni byiza cyane ni ibintu rero kandi tuzi nkuko nako ndabivuga bisaba umwanya kwitanga biga wewe nk'umukenyezi birakorohera umuntu muba muri kumwe aravuga ati reka ndeke madame agende muri ibi bintu ariko inshingano ziwe zo mu rugo so bimeze gute en fait iyo ikintu kirimo gikunze uragiha umwanya kandi ntabwo bikubabaza cyane kuko ni ikintu gukunda ni nk'ubuzima bwawe ya rero nagiriwe amahirwe ndonka n'umufasha nawe nyine n'umuririmbyi arimba muri korali ahora asohora n'indirimbo ziwe zikunda kuja kuri Gisele family niko famille yacu yitwa rero kubwo ako kantu katubwire neza Gisele family ya Gisele family ni Gisele plus Christophe Gisele family so ni chaîne YouTube ya ni channel yitwa uko ni y'umuryango wacu ya ariko jewe ibikorwa nkora biri kuri the James Fields niho ibikorwa by'wanje bica nka Gisele NISHIMWE nk'umuhanzi kazi abantu niko muragira mariage mwibukaguza muragira akazi namumva yuko ako kantu ari sawa karatumukije natwege ego ni ibintu kandi bisaba uburyo ariko watubwiye yuko bon birakunda kandi biragenda neza tumenye ko Gisele rero ari ngahe imbere yacu afite indirimbo zingahe bimeze gute ya Gisele kuri ubu tuvugana afite indirimbo zibiri ziri kuri channel ya The James Fields imwe yitwa narababariwe hakabaho n'iyindi shasha isohotse yasohotse Friday niho yasohotse vendredi ni shasha yitwa Gidiyoni ego niho yitwa reka tukomye tuvuga ngo Gisele ngo araririmba ngo numuririmbyi ngo iki abantu ngaha anye bavuga ati bemera biboneye biyumviye ariho bemera turashaka ducishize ko gatoyi twumve ijwi ryawe cyane cyane iyo ndirimbo okay iyo ndirimbo reka ndirimba gace gatoya nkunda cyane kuko mu ndirimbo ufise ibintu ukunda kavuga uku nzokuja imbere bikomeye nzovyorosha uhumure nije zo gukiza imyami y'umwansi nturanduka umutima wawe nije mutabazi wawe ntabwo nzogutererana nturamuka umutima wawe nije mutabazi wawe ntabwo nzogutererana ntimusinzire turi mu kiganiro ako n'agace kamwe n'agace akunda kandi murumva ko afite ijwi ryiza ibintu birigwa antuka birigwa birigwa ariko hari n'abandi usanga ari impano bafite ariko hari ibintu bakora by'amajwi bavuga ukavuga ijwi rya mbere rya kabiri so usanga binagoye mbere cyane rwose kuri twebwe antuka uwo birakorohera ushobora kwigisha abandi ndashobora kubigisha abandi baba banyituye ati dufashe nkabafasha ariko nanje hariho n'abandi nigiraho urazi yuko ibintu vya muzike uguma wiga haguma haza ibintu bishasha nawe
usanzwe ufise iyo mpano birakorohera kuba wobimenya. Mbega duse n'abasubira inyuma gatoyi, watubwiye yuko ni ibintu watanguye umaze kugira mariage, mbega ko tuzi usanga ibintu bigoye, ama belle famille niki, kutavuze ati none gahemwe umukazana wacu, umuntu wacu udashaka gushika kuri entourage, abantu bakubona baravuga uwo mugore gasha ubwo bizokunda ko yubaka neza n'amahoro, entourage gufata gute Gisele? Nagiriwe amahirwe ngenda mu muryango sanga nabaririmbye hafi ya bose, urumva yuko narisanze ntago byangoye cyane kuko nasanze umugabo aririmba nanje ndabihitiramwo, ni ibintu byaciye byoroha ahubwo byaciye binyorohera cyane, na entourage ibifata neza cyane. Tukarumva yuko ari n'ibintu byo gukenguruka. Gisele rero nibaza yuko kuririmba aho tugeze n'umwe turi kurabishiramo, nibaza yuko hari ahantu kana kugomba kugera, ni nk'indoto yiwawe, byacitse indoto yiwawe ushaka kugera ahantu, peut-être tugirira ahantu ushaka kugera. Gisele wibona hehe mu myaka nka 10 n'imbere? Bon, uko natanguye ngereranyije n'ubu ndabona yuko inzozi zanje canke indoto zanje zizohava zigera, zizohava ziba impamo. Nipfuza kugira ahantu hashimishije, nkakora umurimo w'Imana, ubutumwa bukagira kure cyane hashoboka, nanje nkaba noshobora kumenyekana hirya no hino mu makungu. Ubutumwa nyine ikintu ca mbere nifuza nuko ubutumwa bwogera kure, kandi ikikwereka ko ubutumwa bwageze kure nuko ubuzwi mu makungu hose bakaba bagukurikirana. Tuganirire ku munsi wa mbere rero w'indirimbo yawe, uragiye muri studio, ni ibintu utarumenyereye kwame, tuganirize ku uwo munsi. Uravuga umunsi wa mbere nkiri umwana kuko nje muri studio nakubwiye ko nazengera muri chorale. Okay, ukiri umwana, mvuga aho watanguriye gusohora rero indirimbo uri umwe? Ndi umwe. Byarangoye kubera yuko naringiye muri style ntamenyereye, ngiye muri studio byarangoye gatoya. Ariko uvuze ikintu cy'ama style cyo tubwira ko na style uririmba, abantu tutabyumva neza. Je nakubwiye yuko ndirimba indirimbo mpimbaza-Mana, ariko kera nakora indirimbo zo mu makorale, burya biratandukanye. Indirimbo zo mu makorale zijya muririmba mwese biratandukanye na zijya ndirimbo uririmba ku giti cawe. Rero sinarimenyereye izo ndirimbo zo kuririmba ndi umwe, narimenyereye kuja muri korale tukaririmba twese tugaterurira rimwe. Rero umaze kuba uri wenyine biba bisaba ko nyene ukora ibintu byiza, kuko abantu ntabwo bakubona muri rusange, bakubona wewe nyene, babona ibyo wakoze wewe nyene, ariko muri korale babona nk'umugwi. Rero narahuye n'udu challenge tunaturiye, ariko byaragenze neza. Ntabwo nkunda guhura nazo. Intambamyi nkunda guhura nazo ni ikibazo c'aba producer, ndakunda guhura n'ico kibazo, akaguha isango, ashobora kuguha ko projet yawe iri final ariko ntibishoboke, kumbura akakubwira ati amatara, umuyaga nkuba ntawo, ibiki n'ibiki, nyine umuntu ntabura ibyo akubwira. Ugasha usanga igihe napangiye ko iyo ndirimbo yanje nshobora kuyishira hanze, ugasha usanga abafana nabicishije inyota kubera ikibazo kitamvuyeko, ari ikibazo cabo bahinyanyitse. Umunsi umwe rero uheze ushize hanze indirimbo yawe wise Gidiyoni. Ego. So none ubona iriko yakirwa gute mu bantu? Ni indirimbo iri kuvugisha abantu benshi, kubera yuko uburyo bambonyemo ntibari babumenyereyemo. Mu Burundi nyene mu bintu byo kuririmba nyene tugenda dushira ikirenge aho abandi bavuye. Rero hari ukuntu bibatangaza gatoya, bakavuga ati atuzaniye ibiki, atuzaniye ibimeze gute. Abantu nyene ni indirimbo abantu benshi bambwira ko bayikunze, ko iri kubafasha. Naje ubwanje ni indirimbo yamfashije cyane, kuko ni indirimbo iremesha abantu ibibazo byose wowe uriko, ni indirimbo ikwereka yuko Imana ibiri kumwe nawe. Yarakunzwe kabisa kandi ndabishimira Imana cyane. Inyuma rero ya Gidiyoni, mbega urahagaritse cyangwa twitege kuguma turonka ibintu kandi binyaruka cyane? Inyuma ya Gidiyoni twitege ibindi bintu bishasha kandi binyaruka, bizonyaruka kandi ziba ari ibintu byiza. Antuka
nawe uzombarira uzompamagara ndabizi abakunzi bayaga nawe TV je nazobazanira ubu ratwemereye ibikorwa kandi tuzogomba tumwishuza apari ibintu bya bintu gusohora indirimbo mukaca muteba niki twebwe dushaka ibikorwa biza binyaruka ku bakunzi rero bayaga nawe TV ubatubwira kaca ubwira ati antuka ama platform bashaka kugutora ko watubwiye YouTube gusa ntibatubwiye ahandi hose twashaka gusanga ibikorwa byawe ama platform bashaka kusanga ko hariho kuri YouTube ni The James Feeds kuri Facebook ni Gisele NISHIMWE kuri TikTok Gisele kuri Kalido Games Free kuri YouTube donc ndi muri management ni ya management yawe ni ya management yanje ariko kuri Facebook ushaka kuntora kuri Gisele NISHIMWE TikTok ni Gisele NISHIMWE Instagram ni Gisele NISHIMWE ndashaka kubaza ko kuri management yawe ni batari banga ndakwishura nyene icyo numva no kwishura management yawe ni management igufasha uri umwe canke ifise abaririmbyi benshi iriko irafasha management yanje iri kumfasha ndi umwe yego kumbure muri kazoza ntago mbizi bashobora gufasha n'abandi ariko iyo ufashe umwanzuro ubanza ugafasha uwo muntu akashika ku ntambwe runaka hama ukabonaho gusubira inyuma kuduza abandi niho bagutoye babonye ne ko ufite impano ko atandimbo nimwe wari bwashira hanze gashaho kandi biragenda neza Imana nyene yarikoreye ibya kuko ni ikintu nasengera je naricara mu cumba nkavuga ati none gamana ko wampaye impano nkaba mbona umenga biriko biranka gose nka narahura n'abantu bakambwira ufise impano yo kuririmba kubera iki togutunga kubera iki nkavuga ati kugira urinde ushika kubwo gwego nuko haba hari imitahe runaka wawe washizemo nkavuga ati Imana yanje jewe sinzi ariko isaha igeze ibintu birikora niwo tubwiye yuko ubu wakoze ibintu bishasha mu iyo ndirimbo atukaba abakunzi baraza kwiraba ni indirimbo iryoshe cyane mbega nuwahe muririmbyi wowe warakwiye ko akarorero kavuga ati aba yuko ufata uwo mwanzuro wawe mu ndirimbo iheze nuwo muririmbyi bavuga ati uyu muririmbyi kweri ibintu bimeze neza mu bisanzwe ubwoko bw'amavideo mba ndi gukora canke indirimbo mba ndi gukora ntabwo ndabikora jenyene icyumviro kirava muri management so rero ico kibazo nta byishino kivugaho kubera yuko ntabwo ari ibyumviro by'uwanje gusa bikora tuba turicara nka management tugategura plan y'uko ibintu bigiye kugenda hama tugatora solution nuko usanga hari abantu n'ama management yabo usanga batavyumvikanamo neza usanga icyo twaba kubera umuririmbyi ushaka gukora muri style yiwawe nabo bariya ko bari bo batanga uwo mutahe wo gukora ugasanga ntibavyumva bashaka ko ari wo ukora ibyo bashaka bigenda gute wewe bimeze gute je nkuko nabikumvikana nkuko nabikubwiye ntabwo bo bafata umwanzuro ati turagutegetse ko bibi oya ahubwo turicara tukavuga ati tugira dukora ikintu runaka umwe wese akazana ivyumviro hama tugatorira inyishu hamwe yego reka rero ndagusabe ubwira abakunzi bayaga nawe TV batubwire badukawurire wari ndabibabwiye atari nyine indirimbo hava batavyumva neza batubwiriye kugira ngo ico basaba canke niki kugira ngo tubandanye abakunzi bayaga nawe TV ubwa mbere n'ukuri ndabashimiye cyane ngiriwe n'amahirwe yo kuba ndiko ndayaga namwe muri abantu b'agaciro icyo nababwira nuko umuntu yoba ataraja kuraba indirimbo yitwa Gidiyoni ya Gisele NISHIMWE iri kuri The James Feeds ni indirimbo nziza cyane naje ubwanje yaramfashije kuko ni indirimbo iremesha uri mu bibazo wihebuye wihevye no kubwira yuko n'inyuma ya zero Imana irakora musimbire yo kwiraba utarayiraba Imana ibaha umugisha
turi mu bibazo byinshi kuko tuja kuraba iyo ndirimbo tukabanza tukamererwa neza tukaryoherwa na Gidiyoni. Muje kuraba rero indirimbo ya Gisele NISHIMWE kandi turanagushimiye cyane rwose ko wabanye natwe muri aka kanya gato. Ni byinshi tuyagiye antuka abantu barabona yuko ufise n'impano bazajya yuko ubaye mariye ngo impano yawe guca uyihagarika muri ko yabandanije ni naho yabyinjiyemo neza nkuko yabituganirije nawe yabyinjiyemo neza. Rero reka tugushimire cyane tugutere n'intege ku bikorwa uriko urakora kandi ntuzo tunyoteze by'ukuri uzugomba uduha indirimbo ku mwanya kandi utadutebeje ngo duhave tukwibagira. Hari abo benshi usanga twibagiye kubera ko ibikorwa byabo birateba. Reka rero twe tugusabe ntuzoze urateba uzoduha ibiganiro bimeze neza. Abakunzi bayaga nawe TV rero ndabaja ko mwumvise vyose ingene bimeze ko amata yazanye turazikeneye mutubwira ati ni nabanda yonzana abantu nkabo je ngumanzana abantu nkabo bafise impano kugira ufise impano wicaranye utangure uje mu gikorwa. Partage kino kiganiro rero ndazi ko gikunze hama ibindi navyo tuzogoma tubazaniye tubaha bishashe tubaha yani inama ya mbere na kumwe na Gisele tuzosubira utaha.